Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kumubonesha ko yanyu mukunda ariyo ya Isange TV. Uyu ni umwanya rero w'amakuru agezweko mu rurimi rw'ikirundi mw'iri joro, amakuru mushikirizwa n'imubonesha ko yanyu mukunda, amakuru yiriwe aravugwa mu mihingo itandukanye ndetse no mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mw'iperereza, mu gateka kazina muntu, mu makungu ya kure ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa ngaha mu kibano. Ndabakengurukiye rero mwese mudukurikira muri mu micungararo igize igihugu cacu c'u Burundi, n'abakengurukiye kandi mwese mudukurikira muri mu bisata bitandukanye, n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubaha yambu mwanywanyi wa Isange TV, imbonesha kure bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba vyakorewe amatohoza. Ndabaye ikaze rero mu makuru tugira tubashikirize mw'iri joro, amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mw'iri joro kw'igenekerezo rya 16 Rusama 2025, mu makuru dushikiriye nuko hoba hari umugambi wateguwe wo gutembagaza umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ndetse aho biri kuvuga ko urongoye igisirikare c'u Burundi Prime Niyongabo yoba yagiranye ibiganiro mu kinyegero na bamwe nyene mu bashaka gutembagaza ubutegetsi, harimo Mwantunga. Muri abo rero hakaba harimo General Godefroid Niyombare ndetse na Sultani Makenga urongora umugwi wa M23. Hari itangazo rero risohotse cane rihayagiza cyangwa se rigabisha umukuru w'igihugu c'u Burundi ko adahunze ibintu bishobora kuba bibi bikamushikira nk'ivyashikiye uwari perezida mu mwaka wa 2015 ariwe Petero Nkurunziza, ubwo yaterwaga kudeta na Godefroid Niyombare. Amakuru rero asohotse mu biriko biravugwa mw'iri joro nuko hase gutegura umugambi wo gutembagaza umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ibi kandi biruko mu gihe hamaze iminsi humvikana kunyinyurana mu mugambi uri ku butegetsi CNDD FDD, aho rero abanyagihugu bavuga ko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamaze gupfukama abanyagihugu numunda, ndetse ngo yanababoheye amaboko imugongo, ngo aho bavuga ko rero kuri ubu bahanzwe n'ibibazo ntangere, aho banagiriza umukuru w'igihugu bavuga ko kuba igitoro carabaye umuzi w'ibuye ngo vyose biterwa na perezida Evariste Ndayishimiye, ngo intwaro ye iriko irarangwa no gurya ibiturire, kunyonora amatungo y'igihugu ndetse n'ibindi bitandukanye. Ibi kandi biruko mu gihe hamaze iminsi humvikana icuga kibi hagati y'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo, aho ndetse bivuga ko kuri ubu ngubu ariwe yoba afise gahunda yo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Si ibyo gusa rero kuko n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervas Ndirakobuca nawe bivuga ko yoba afise umugambi wo guhirika intwaro ya perezida Evariste Ndayishimiye. Uyu rero Ndirakobuca we mwarabyumvise ko bimaze iminsi byumvikana ko harimo kunyinyurana hagati ye n'umukuru w'igihugu, aho rero umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi ngo ubwo yafataga mu minwe ikibazo kijanye n'igitoro, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye atangiye kumwagiriza ko ngo yoba ariko arashaka kurya ibiturire, ibintu ndetse byanatumyeho hagaragara icuka kibi hagati ya perezida ndetse n'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervas Ndirakobuca. Gusa amakuru dufise nuko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD yamaze kugabisha, anavuga ko ndetse Evariste Ndayishimiye atazongera kwitoza mu kiringo ca kabiri ngo yongere kurongora u Burundi. Biranavuga ko rero Gervas Ndirakobuca yoba ari mu bafise umugambi bafatikanyije na Reverien Ndikuriyo no gutembagaza umukuru w'igihugu, ndetse binavuga ko Reverien Ndikuriyo ari wazoca arongora igihugu c'u Burundi nk'uko tubisanga mu ubishirwa abona na bamwe mu begera umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo. Naho mu yandi makuru rero urunani urunani Burundi bwa bose narwo rwamaze kugabisha, ruvuga ko ruriko rurategura umugambi wo gutembagaza intwaro ya perezida Evariste Ndayishimiye, aho rero mu migambi bashize abantu bavuga ko ngo bazoha ububasha inama nshingamateka ndetse na nkenguzamateka bwo gukombora umukuru w'igihugu Patrick Nkurunziza arongoye Sawanya Frodebo ndetse n'urunani Burundi bwa bose yabishikirije. Hari kuri wa 15 Rusama 2025 aho urwo runani rw'imigambwe ine Sawanya Frodebo
Kotebu, CNDD ndetse na FEDE basangira rwatunganya ikiganiro c'imyiyamamazo cugururiwe bose kuri uyu wa 15 nyene Rusama 2025 kuri Source du Nil. Imigambi myinshi rero y'urwo runani ijanye na politike niyo urunani rero Uburundi bwa bose bwanditse bwatsinda amatora ngo bipfuza guha ububasha inama nshingamateka ndetse na nkenguzamateka bwo gukombora umukuru w'igihugu igihe ngo yahemukiye igihugu, ngo ivyo bavuga ko ubu bidakunda, ngo bashiraho sentare ishobora kandi ishobora gucira imanza umukuru w'igihugu, icegera ciwe hamwe ndetse n'abakuru b'inama nshingamateka na nkenguzamateka, ngo buca kandi barekuza abapfunzwe bose bagirizwa bazira ubusa, ngo harimwo n'abagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi bwo mu mwaka wa 2015 kubw'urwo runani, ngo nabo bararenganijwe. Ngo kandi ikindi ngo batahukana impunzi zose harimwo n'abagiye bahunze mu mwaka ubw'ivyabaye mu mwaka wa 2015. Bavuga ko ngo boca batanguza ibiganiro vyihuta byo kugurura imbibe hagati y'igihugu kibanye c'u Rwanda ndetse n'u Burundi, bagakomeza imigenderanire n'amakungu bahereye mu karere. Bavuga ko kandi bosubizaho imigambwe yafuswe yatwaye amazina y'iyindi ikayakwa, bagafuta n'amashami y'imigambwe harimwo abana badashitse imyaka 18. Umunsi tuzoba ngo dutsinze zirya nzu abapoyero mubamwo zizoba zisubiwemwo. Mu bindi bisata kandi Patrick Nkurunziza yamenyesheje ko ngo hari byinshi biteye isoni kubona mu gisata c'amagara y'abantu, icindero, ubutunzi n'ibindi. Kubw'ivyo ngo byose rero ngo bizosubirwamo, bazoshira mu minwe ibijanye n'ubutunzi abanyagihugu, bagwanye ibiturire, boroherezwe abanyamitahe. Bazoshira kandi ngo bazashiraho uburyo bukwiye mu by'amagara y'abantu, ntihabe hakiboneka abaganga bata akazi baja i Buraya canke mu bindi bihugu bibanye. Nk'uko no mu gisata c'indero, hejuru yo kongereza uburyo ngo hazoshigikira cane ubushakashatsi, batowe rero ngo batowe kandi ngo bazoca bazihutira ngo gusanura uburaro, ngo gusubiza iteka kaminuza y'u Burundi ndetse n'izindi zitandukanye, nk'uko bishikirizwa nyene na bamwe mu bagize uwo mugambwe. Naho Prosperi Bazombanza, icegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi, niwe azoserukira Perezida Evariste Ndayishimiye i Roma mu birori byo kwimika icesi Papa Leo wa 14 aherutse gutorwa. Inkuka ya misa y'ivyo birori itegekanyijwe kuri uyu w'Imana Vatikano ku rusengero rwitiriwe Umweranda Petero. Indege rero imushikana aho i Roma Bazombanza nyene yayifashe ku muhingamo wo kuri uyu wa gatanu, nk'uko amakuru duhabwa n'amasoko yacu abandanya abidushikiriza. Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru twariko turabashikiriza mw'iri joro. Tubaye turasozereye ngaha, turaza gusubira amakuru araza kubageza ko mu gatondo. Mubandanye mugira ijoro ryiza, amakuru yacu yo nakagaruka. Ndabibutse mu byonde sabone na paritaje kugira muze murababambere kubona amakuru n'ibiganiro tubandanye kubashikiriza kuri munesha kuri mukuru cyane imwe Rudende ya Isanga TV. Munesha kure bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba byakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye. Mwadukurikiraga rero mu micungararo igize igihugu cyacu c'u Burundi, bari mu makungu ya kure mwese ndabahaye yambu kandi ndanabipfuriza kugira ijoro ryiza. Reka dusozere ngaha, turaza gusubira mu gatondo.